ko buguruye mutuzi ryo kutajabuka dusaba ko kuza kwemeza ku Rwanda n'abakongomani barinjiye ejo tuziriki. Iyo myidogo ni y'abanyagihugu bari basidukanye n'iyo nka ku mupaka wa Ruhwa inyuma y'aho leta y'u Rwanda imenyeshereje ko kuva kuri uyu wa mbere imbibe ico gihugu gihana n'ibihugu bibanyi vyaco n'Uburundi burimwo zuguruye. Abo banyagihugu bavuga ko aho ku mupaka wa Ruhwa abajejwe ibijanye n'uruja n'uruza babahinda bababwira ko bidashoboka kurengana ngo baje mu gihugu c'u Rwanda. Byatobaje cyane kubera ko indi mipaka yose yuguruye mu mupaka w'Uburundi kawutuguruye. Twise ngaha ahubwo twatangaye. Mbere bamwe n'abakozi badusubije inyuma timwe nta soni mugira. Timwebwe president ariko aravugira ku radio ko Burundi n'u Rwanda bagenderanye. Amakuru dukura mu banyagihugu bari bazindukiye ku mipaka ya Kanyaru na Gasenyi Nemba biteze kuja gushora ibidandazwa vyabo mu gihugu c'u Rwanda atumenyesha ko naho nyene ata muntu yacaruka ngo arengane izo mbibe. Ku bwabo banyagihugu bagizwe ahanini n'abadandaji, uruhombo rugiye kuba runini bitewe nuko uruhande rw'u Burundi rutaremera ko uruja n'uruza rusubira gukorwa ku mipaka buhana n'u Rwanda. Ikintu twaje dukora guhera ejo kwa Mungu twaciye tufata udufaranga twari twaguranye mu shyirahamwe tujya kurangura manderena hamwe na ndimukari twisunze yuko umunsi twinjira mu Rwanda tugiye kononikara. Sinzi ko nk'ubu bamwe twobipakiza tukajyana i Bujumbura turaye ko boduha n'igihumbi ubwo twumiye twarangura izo ndimu none ubu bamwe abana imishatsi yaratukuye kubera inzara. Sinzi nka president ingene yobigenza. Abategetsi b'u Burundi bafashe ingingo yo kugara imbibe buhana n'u Rwanda kwigenekerezo rya 15 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020 imbere y'uko igihugu cy'u Rwanda naco cugara imipaka yaco kuwa 21 Ntwarante uwo mwaka nyene.